inama duhejeje gukoresha n'iy'abakozi bose ba kaminuza twari tuje kugira ngo tubashikirize inyishu zavuye mu byo bari badutumye mu nama yabaye kuwa gatanu heze nk'uno munsi kuko ico gihe bari badutumye kwandikira umushikiranganje kugira tumubaze aho ivyo kubohora imishahara y'abakozi ba kaminuza y'u Burundi na bimwe vy'amapete kutuma bibandanya aho bigeze. Twari tuje rero kubabwira kuko twaranditse ikete turungikira umushikiranganje mugabo nawe acara dutumako mu mubonano yaduhaye igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2023. Turavye ivyo umushikiranganje yatubwiye yuko ivyo bintu nivyo byavuzwe mu nama shikiranganje hanyuma na bimwe bita itegeko ry'umukuru w'igihugu ari ryo bita document mu rurimi rw'igifaransa byo baryarateguwe kandi ngo rikemezwa umugabo ngo ataribonye ngo ntashobora gushira mu ngiro ivyo turikurirwa n'amategeko. Hanyuma twaramubwiye tuti itegeko sitwe turirondera hanyuma aratwemerera ko agiye kurirondera mugabo uno munsi n'igenekerezo rya 28 hazi iminsi ine tuzi rero iryo teko iyo riri ariko rero ivyo twarivuze mu nama nubwo batubwiye yuko iryo tegeko ari ryo barindiri ni twebwe tubona yuko ari kuba baradutevye kuko abandi baratunganirijwe iryo teko ritarenze ko haba na cane cane abakozi bagengwa n'itegeko ry'abakozi imishahara yabo yarabuhowe bimwe bita déblocage mu rurimi rw'igifaransa bongera washaka ahubwo baraja muri bimwe bita mu gifaransa nouvelle politique salariale itunganywa rishasha ry'imishahara. Ntitwumva rero ingana twebwe haguma havugwa itegeko gitwa decret ry'umukuru w'igihugu ngo rishira mu ngiro ivyo umukuru w'igihugu yashikirije yuko abakozi bose bategerezwa kubohorerwa imishahara mu mafaranga ariko arakoreshwa muri uno mwaka wa 2023-2024 kuko ntibyumvikana kuko dusaba ko umuntu bamushira aho yategerezwa kuba ari kuva mu 2016 gushika mu 2023. Nivyo rero twariko turabibwira abakozi aho bigeze bakaba rero abakozi bashinze yuko ko umushikiranganje atashobora gushikako tukaraba abandi bamukurira. Ubu rero tukaba dushinze yuko tugiye kwandikira ikete umushikiranganje wa mbere hanyuma dusabe nawe nyene yuko yotwakira tumubwire ukuri aho kuri tukibaza yuko azotwumviriza azotwakira turavyizeye kandi twibaza yuko bizogenda neza kugira ngo ingorane zigabanuke. Mwabonye yuko ntivyari vyoroshe kuko abakozi barabashavuye cyane ibintu birabaje gose kugira banihangane byanabagoye cyane bisaba yuko ababijejwe bo biraba hakiri kare ibintu bitaragorana cyane murabona yuko bitari vyoroshe no mu nama agashavu kari kenshi.